Kuyindi nchuro rijumba njasimba from city aka Bini Laden shabshuta kuri Eric Burundi TV. Ati nimba utaribwa kanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ama updates ya news atandukanye. N'umunsi ndakuzanira top 10 muri industry ya Buja Flavor 257. Aho rero ati iyo top 10 imeze gute ndagutangurira n'ama kategori ukuntu boba bagiye bakora. Iyi ni top 10 ya Eric Burundi TV hama nawe uraza gushikiriza kimwe canke bibiri ukuntu waki i top 10 yacu. Reka tutangure ku ntango aho tuza kwinjira muri industry yose ijana kwijana. Ndakubwira ati nimba utaribwa kandi subscribe hama niyo waheza kumviriza ucu timinga commentary yawe nayo ndayikeneye ni nkenegwa cyane. The first twagana na best song of the year. Ni indirimbo yakunzwe cyane muri mwaka wa 2025. Iyo ndirimbo nayo si yindi ni Ahanihe by Kiliku Akili Badman International. Second ni best artist umusani w'umwaka muri 2025 umusani yavyitwayemo neza umuhungu. Aho novuga ni Sakbi Mr. Abubakar Kalume ni Satroma Bafle. Numero gatatu best collaboration abanakugira ati collaboration indirimbo yakunzwe cyane ya collabo muri 2025 ni indirimbo Kilisese by Sakbi. Kuri kane turagenda na best comedian of the year comedian w'umwaka yavyuka muri 2025. Aha turaza kuri Yaredi Wanyange wo muri Burunga. 5 ni best promoter ni promoter de la capitale Dost. No best promoter yavyitwayemo neza muri 2025. Aha turaza number 6 aha turaza kuri the best movie actor kuhande gwabigeme turatora ni Mimi Mirley. Reka tugende number 7 ni best producer yavyitwayemo neza koza mahits meza n'indirimbo novuga ati zakoze ku mitima ya beshi. Turaza kuri Mr. uco vyumva na producer benshi cyane bari mu gihugu cy'u Burundi ariko nka Eric Burundi TV yo gift direct tugira ko tuyihamotsa kuva mu Iteka Music. Reka ariko tutarabandanya ndakeneye neza commentary yawe hama twibukanya yuko tugira turangiza umwaka wa 2025 tugira tunje muri 2026. Mbe uno mwaka nawe top 10 zawe ni zahe? Reka tubandanye turabandanya turyoherwa hama tuza kugaruka tuce mu kategori ya na tutagenda kwanza tuce mu kategori atandukanye muri industry ya Buja Flavor 257. Mukubandanya turagenda na best TV online aho ndaza ni umukubito kwa Mr. Gael. Navuga ati yaravyitwayemo neza muri industry. Navuga ati nawe aja muri top 10 ya Eric Burundi TV. Turagenda na best influencer aho ndaza kuri Simbizi Wasema Vumba. Turabandanya tuvuga ati n'umuririmbyi novuga ati the best underground umusani aduze. Aho naza kuri ndakuzana umuririmbyi yitwa Izeri yabikoze neza mu mwaka. Utubona ko nanyene ategeza kuja muri top 10. Hama nawe rero turarangije dukubita top 10 yawe hama ibintu bikomeze kugenda neza. Yari Simba from city aka Bini Laden shabshuta intare yo mu bumanuko. Ndabakunda cyane hari kuri Eric Burundi TV the first channel.